Yesaya igice ca 12 kuva ku murongo wa mbere gushika mu gatandatu, ni igice cose mu ncamake. Umutwe w'amajambo uvuga ngo gushimuraho imbabazi ziwe. Kuri uwo musi uzovuga utuhoraho ndagukengurukiye, ko naho wandakiye uburake bwawe burahwamye, nawe urampojeje. Eheraba Imana yo gakiza kanje, nzokwama nizigira sintinya. Koraho Yehova ari we nkomezi zanje n'indirimbo yanje, kandi yacitse agakiza kanje. Nico gituma muzovomana umunezero mu mariba y'agakiza, kandi kuri uwo munsi muzovuga muti nimukengurukire Uhoraho, mwambaze izina ryiwe, mwamamaze ibikorwa vyiwe mu mahanga, mumenyekanishe izina ryiwe ko rishizwe hejuru. Muririmbire Uhoraho kuko yakoze ibyiza bihambaye, ivyo nivyamamare mw'isi yose. Semerera uvuge cane, yewe uba i Siyoni, kuko Uwera wa Isirayeli ari hagati muri mwebwe ahambaye. Amena kandi amen.